Hey bakuza Black TV amutumbereye hose ndabaramukije ivyo muko murakora vyose ni gwarukoro yenda bakundamwo ni gwa bumwe ni gwa kwifuzanya kandi novuga umuziki mwiza muri budget flavor gasha gushika kure ni kwa kwifuza kandi yuko aho tumbereye hose ivyo kwakora vyose woshika kure mwanda dukikana ni Black TV wese takabungu Black TV akabungu ko Instagram tuza Facebook naho nyango tsanga tankomanzi nimwe ni big kuri micro uyu munsi nshaka menda bayagira tutura gato mushaka tutura yaga gato ivyerekeye umuziki muri rusangi nimwe musaze muzi nkuru za training nga muri budget flavor zo muri NZIZA DESIRE yaje ava mu gihugu ca America nyuma yo kwiza imyaka 13 mu gihugu ca America yaje afise n'ubwenge bwa America agavuga ati nje kugira mariage shike mu gihugu cy'u Rwanda yarabivuze aravuga byinshi ko aje kugira mariage n'umukunzi wiwe mu nyuma aravuga ko aje gutwara umwana wiwe kandi bavyana Natasha ariko tubizi ko azomwana Natasha amaze kumubonaho ngo murazi yuko umwana Natasha bivugwa yuko ashobora kuba yaranditswe kuri Alfred Frojo ariwe asanzwe ari umushinga ntahe wa Natasha right now great namushaka yagira ikidesha yagira ubugeni bwa NZIZA DESIRE gutegereje ku itariki 3 kwa gatanu ndwiza ariko hakaba harabaye ejo ku munsi wa gatandatu ico bita etat civil kwandikwa mu commune n'umukunzi wiwe uko bwabibona ku mafoto ibintu bihimbaye cyane haratumwe batandukanye abaririmbyi aba DJs aba star aba promoters y'umuziki n'ibiki byose bitandukanye akaba bari umuso wa etat civil yiwe ariko twatwitize kandi yuko ku muso gatanu ho bizabirenze ivyo kubera ko gatarazoye mariage mariage nyezina aho azomushikana muhira ariko sibyo gato murazi ko havuzwe cyane amajambo menshi kandi cyane avugwa ku mukunzi wa NZIZA DESIRE yuko yoba yari umugore wundi mugabo cyangwa umukunzi wundi mugabo yitwa Richi ngamwe twamukoresha ikiganiro cyane na twamukoresha ikiganiro uwo Richi bikavugwa yuko uwo mukobwa akundana Richi ariko NZIZA DESIRE kandi papa uyu mukobwa byagenze gute byavuye he byagenze gute kukigato ino video ya Richi ingena bivuga hama tuce tubanda kato gufise projet urumva projet yo kubakana projet yo kugira mariage yaravyaye abana babiri nanye mfise umwana umwe yitwa Inamigisha Angelica mu nyuma wanje arakira n'abana biwiwe n'abana yiwe baranyita papa yego nusamena nuno seruka papa shaka ikintu gifise objectif ni twovuga yuko ari copinage shaka fiançailles objectif yo kubana yego nana bayivugana kandi yego twayivugana cyane gose atana ukwezi guheze atana amezi abiri aheze turavuga ko ico kintu turadiscuter mwanya muremure n'umushiri kandi turavugana ngo office bimeze gute ubona gute cyangwa ebana vraiment chérie je sino guhisha gira avec 2 millions amwe no 2 millions ni menshi reka tugire million cyangwa million 500 parce que ejo ubuzima buzobandanya bwira gute c'est comme ça yashize muri pause à l'année prochaine mais l'année prochaine ayibonye le 13 benigaye mariage namwifurije bijou sikindi mu rugo ruhire rwiza rw'amahoro kandi ruba rwo rwiza rutari mu bujyajya en plus de ça abanye bujyajya kuko muje kuvyumva mwavyumviye vyose ningaho nyeme iyo video yari caje kuvuga yuko umukobwa ari kumwe na NZIZA DESIRE yoba yari umugeme wiyo cyangwa mukobwa basohokana ariko yamubesha yuko bazogira mariage vuba cyane ariko mu nyuma cyo gusoma menshi y'inkwano biba birarase bimaze kurata niho umukobwa catagu kumukwepa amubesha buke mu nyuma kwera azi ko ari NZIZA DESIRE avuga ati jewe hani NZIZA DESIRE we nawe toka mbere amaza ati reka ndabwimene nziwe tugire mariage umukobwa ambwira ati jewe no miliyoni 1.5 tugire mariage umukobwa nawe ati je ndamaze 2 sinemera kugira tugiye mariage ayo nama yamusavye kuri dot yiwe ariko ivyo bikaba mu gihe muziko neza na neza NZIZA DESIRE atubwiye mu gihe twakwanye nawe yatubwiye yuko umukobwa amaye igihe kinini yabanakuranye banashaka banakundana bisigwa yuko umukobwa yasoga na Richi amemta akasugana NZIZA DESIRE naje muvyumva neza cyane aho
bikunda gushika rimwe na rimwe iyo kenshi umukobwa akunda n'abantu babiri batandukanye acagura umwe ajana nawe anyarukije ibintu cyatanze amaheri akwiye canke inoti ikwiye ko murazi ko inoti ariyo iza imbere gusumba vyose. Richi kandi yaratanze nuvuga aviye n'umubaro mwinshi aravuga ati jewe ndamwipfuje anashaka amahirwe menshi mvye karakora ndamwipfuje anashaka no guronirwa mu rugo rwiwe ariko agabanye uburyarya. Right, anyway, ni za Desire nabwiye yuko ku munsi w'ejo afise dote no kwandikwa mu ikomine hamwe n'umufasoni wiwe bagiye kubakana ku munsi wa gatanu ariko bazoja mu rugo neza na neza. Yari big kuri micro, yari Black TV, ndambwiye subscribe na like na comment ngaho umunsi wadukunda cyane. Ciao ciao.